tatizo kati ya Rwanda na DRC. Ati kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Kama hakuna hide agenda. Ati hatabaye harimo ikirangamisi cy'ibinyegeje inyuma. Ati ni kibazo no mu munsi umwe gishobora kurangira. Ati kubera ko je mpora numva u Rwanda ruvuga ko FDLR akarere kose tuzoshobora gufasha kugira ngo bahitemwo inzira zibiri. Inzira ya mbere bagasubira mu Rwanda bagakora ibyabo banse twemera yuko duca tugira gutisha tutubagwanya. Ati rero u Rwanda nta mpamvu nimwe rufise yuko Rwanda na Kongo, ahubwo nukwemera yuko FDLR igira gute ihera canke ivaho. Ya Rwanda na Burundi. Ati ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ati ntimukironderere muri Kongo. Ati twega amajambo canke iby'iwacu biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda si muri Kongo. Ati twatanguye ibiganiro kuva mu mwaka wa 2020 turabandanya ibiganiro, ariko twasanze ibyo u Rwanda ariko rapangira M23 nibyo byatumye natwe twipanga kugira ngo iramutse iteye Burundi ko turana n'ivyigamije tuzoshobora kugira gute kwigira gute kwigwanira. Ati kubera ko urabona ko u Rwanda rwagereza ko arabarundi tariko nibo bariko baragite bariko barabikora. Ati murabizi yuko hari n'ibintu by'iterabwoba byabaye bigeze kurungika abantu ngaha bakica abantu. Ati mu Marambya ngaha hafi y'Ubujumbura muruhagarika mu Cibitoke barashoboye gutera no mu Kayanza. Ati turabona yuko afise umugambi kandi akavuga nk'ibiriko birabera muri Kongo, agacabwa ko ari M23, agacabwa ko ari abarundi kumba ari we agira gute abarondera kugira ngo bazoze kudutera. Acavuga ngo nabo ngo ni kundi ngo yo muri cyo gihugu. Kunionyesha kwamba hauna mpango wa kushambulia Burundi. Ati je namubagiye yuko tikunyereka yuko utagira umugambi wo gutera Burundi. Ati zana abo bantu tubajane mu butungane, kugira ngo ubutungane nabwo bukora akazi kabwo. Aha ariko avuga babandi bagira gute bashaka gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Namwambia mimi nafungua mikono. Ati jewe ibiganza biruguruye tuishi kwa amani, ukeneye ko tubana mu mahoro abo bantu bandungikire. Anakubali kwamba ati yari yemeye ko bari mu Rwanda kandi nawe arabizi. Ati umwanya n'umwanya yambwiye yuko azobazana. Ati kubera ko afise uyundi mupango muca nk'indi gahunda mbi ntashobora kubazana. Ati urumva yuko ico kibazo tutogifatanya ni kibazo cyo Rwanda na Kongo. Ati ico ni kibazo cyo Burundi n'u Rwanda. Ati kandi Burundi ntiburigere butera u Rwanda. Ati ariko u Rwanda ruramaze kudutera. Ati mugabo twebwe tubasaba amahoro, ariko base hariho umunsi tuzovuga yuko ati ibintu byamaze kuba bibindi. Ati kandi abarundi barafise uburenganzira bwo kugira gute bwo kwigwanira. Yamefika wapi sasa? Kuna matumaini ya Rwanda kuwakabidhi wale magaidi Burundi? Aha mumenyesha makuru BBC yachemubaza ati mbega ibiganiro byanyu hagati n'u Rwanda bigezehe? Ati hoba hari ikizere yuko bazohavura babahereza abo bashatse gutembagaza ubutegetsi kugira mu mashe mu butungane. Ati ndibuka yuko u Burundi twemera atayiko na rimwe atakinze gusabwa yuko twugura umupaka twigeze kuyaga. Ati ndagerageza kubishira hamwe kuvugira ngo tuyage je ubwanje na Kagame. Aranyemerera yuko azorungika abo bantu. Ati mbona ibiganiro twabirangiye ariko gushira mu ngiro nivyo byabaye ikibazo. Ati kugeza n'uno munsi je ndamaze no kurungika n'abantu bagire gute bamubwire atari kugira ngo ashire mu ngiro ivyo twayaze. Ati ibiyago twarabimaze. Ati ikibazo ahubwo nuko atari karumva. Atariko ati igihe yatanguye intambara muri Kongo niho twabonye yuko ashaka kwegera umupaka w'u Burundi
kugira ngo abe hafi yo kugira gute yo gutera Bujumbura. Ati naciye ndamubwira yuko tiki namubona Bujumbura ari hafi uciye DRC cyangwa muri Kongo. Ati natwe ati Kigali ni hafi uciye mu Kirundo. Ati kandi namubwiye ko ni intambara ishobora kuba iyakarere kose tikubera yuko Rwanda ishobora kuba intambara Kongo intambara mu Burundi intambara urumva abantu bashobora gute cybatangura guhunga abanyagihugu batangure guhunga imbunda zisekera urumva yuko ni uko nakare gashagara gute gace kabura amahoro. Ati sasa rero urumva tuweze kukubali kuwa sisi tutauawa kwenye vita. Ati twe ntidushobora kwemera gupfa nkuko abanyekongo bariko barapfa. Ati twe tuzogira gute tuzopfira ku rugamba. Ati twe tuzopfira ku rugamba ariko jewe nguma ndamuhanura ati rabo hagarikire hano. Sasa defense siyo. Ati niba bibandanya naho urumva kwigwanira biraba. Mkutano wenu wa wakuu wa serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa defense siyo. Kwigwanira no. Kwa mfano nyinyi mnakutana katika ile mkutano wenu wa wakuu wa serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ati hano mumenyesha makuru yashasubira mubaza ati turibuka yuko mwahuye mu nama yabahuje n'abarongozi b'ibihugu bigize umuryango wa East Africa. Unahisi kwamba nyinyi kama wanachama ati baza yuko hamwebwe muri mu nzego imechukua muda sana kutatua z'uburongozi bw'umuryango wa EAC matatizo yetu ya ndani kiasi kwamba tunaamini watu kutoka nje kuja kututatulia matatizo yetu. Ati mubona yuko byo bigoye yuko mu byitaturira ku byo twizera yuko abanyamahanga bava mu bindi bihugu byo hanze ari bo boza gukemura ibibazo dufise. Region ina uwezo wa ati akarere karafise ubushobozi bwo gufasha kugira ngo amahoro agaruke mu karere haba muri RDC canke ho ahandi hose. Ati ubushobozi burahara ariko nibaza yuko hariho igihugu gifise akagaye. Turicara tugakora amanama menshi ariko duhejeje ati hari abantu badashira mu ngiri byavuzwe. Kali sana kwa Burundi. Ati kupokea wakimbizi tulikuwa tujiandaa n'uburemere bukomeye cyane ku Burundi kwakira impunzi twiteguye ati nabantu benshi bariko baraza bahungira mu Burundi. Tubafite ikibazo gikomeye muri Kongo kandi ntitwobankira kuyinjira mu Burundi ariko ubu tuko tunasaidia turiko turafasha itatizo lakini tunajitahidi. Biriko birahogwa biragoye ariko turagerageza ko dushoboye. Ndugu zetu ni bene wacu wakija wanakuja nyumbani iyo baje muhira. Kwa historia unajua Bujumbura ati mu mateka urabizi ko Bujumbura East DRC wahoze ari gisagara gikuru cy'ubuseruko bwa RDC mu gihe cy'abakoroni. Ati murabizi abakongomani biyumva yuko bari muhira ati n'abarundi babonye n'abakongo babona nk'abagenzi. Unaweza kusema kwamba tatizo hili la wakimbizi limeweka shinikizo kiasi gani kwa utawala wako kwa sababu pengine hauko umejiandaa na bajeti ya kuwakaribisha kuwajengea nyumba na kadhalika? Amenyesha makuru na bajeti nubona iki kibazo cy'impunzi hari uburemere cyangwa umuzigo ngana gute biriko biraza bishira ku gihugu cyawe canke ku burongozi bwawe mu gihe uvuze yuko utari witeguye kubakira bimeze gute muri rusangi ikibazo nico? Aturavye ati twebwe ntitwari twateguye budget ikwiye turagerageza umunsi ku munsi tukarondera ifungurwa ubufasha bwo bwose abantu bagenda bagira icyo baterereye. Nabona ati uyu munsi haraza association runaka ejo hakaza abandi atabarundi mu mateka yabo n'abantu bakira abantu neza kandi barafasha ingenzi. Ati twovuga yuko twagize budget yabo ariko ndabona n'abarundi benshi bari kubaragira icyo bafasha. Sasa hivi hawajapata tatizo kubwa sana. Ati kugeza ubu nta kibazo na kimwe baragira. Atariko turabona yuko muri kazoza intambara ni yabandanya tuzoshobora guhura n'ingorane kubwa sana katika harakati za kurejesha amani kule DRC. Ati Burundi buragaruka cyane mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri RDC. Tukurunka y'ingabo cyangwa inteko
yanaashiria nini hasa katika kulinda maslahi ya taifa la Burundi? Ati wibaza yuko ibi byose canke akakigoro kose kazozana iki na cyane mu kurinda inyungu z'igihugu cy'u Burundi? Burundi si DRC siyo inchi ya kwanza. Burundi nasaidia ko ati burya Kongo cyo gihugu cya mbere Burundi bufashije timonabizi titwebwe muri 2007 nakumbuka Somalia twaragiye muri Somalia Somalia cyari igihugu kitari igihugu ariko twaragiye turafasha Somalia. Central Africa naho turiyo naho turafasha kandi cyane. Ati no muri Kongo rero nababanyi nabo bavuze ko bafise ikibazo tubafashe, twararungitse inteko. Ati gihe twagera twari twumvikanye n'akarere kose kujayo kuja gufasha igisirikare ca Kongo gucungera amahoro n'umutekano by'abanyagihugu. Tubonaho mu karere hari Burundi, Tanzania n'Ubugande, abandi barasubiye iwabo. Ariko twebwe turacari ko turabafasha. Tubona yuko ariko tubona Rwanda na M23 batanguye intambara mu bisanzwe. Ati mugihe twebwe dukeneye gufasha igisirikare ca Kongo kurinda umutekano w'abanyagihugu, munyuma tubona n'intambara. Ati rero nimba bagiye gufasha ikindi gihugu kabona n'intambara iteye, ntuca wiruka ahubwo bandanye ufasha. Ati uyu mwenshi kuri amaze ati ibiganiro byari kibandanya i Nairobi. Ati nejo bundi canke hejeje mwari mufise inama. Kuna mkutano wa Angola ulitarajiwa ati hari inama yo muri Angola itegerezwe gukogwa yafanyika. Ati ntirakogwa ariko iyo nama yatasaidia au tutumia nguvu za kijeshi. Wibaza yuko nk'u Burundi ibiganiro bizofasha canke dukoresha inguvu za gisirikare? Lazima wakati wowote ati bitegerezwa umwanya wari wo wose intambara solution ya conflict ntishobora kugarukana kugarukana amahoro y'ibiba mu bibazo. mazungumzo awepo. Ati ni lazima ni mpaka ibiyago bibeho canke ibiganiro bibeho. Wanajua solution ya kitu lakini wanaacha hiyo solution, wanaenda kwenye vita. Solution ya kitu muda kwa muda na kasira kuona watu. Ati jenda babazwa n'abantu baba bazi solution ya kitu inyishu y'ikintu ariko bakirengagiza iyo nyishu bakaja mu ntambara bakicana. Ati munyuma bamaze kwicana bagaca batangwa ibiganiro. Ati ariko babandi baba bapfuye ntibavyuka. Ati kubera ko jewe kira gihe mpanura abantu baje mu biganiro imbere yuko intambara ziba, bananiwe n'ibiganiro niho borondera izindi nzira, atariko inzira y'intambara ni inzira ya nyuma. Ati muri iki gihe nanje rero ndabasaba bose bemere kuja mu biganiro kugira ngo turonka amahoro, kandi urose amahoro ata kurinda gushwana mucamwo baki igihugu muri kumwe. Hasa madini ndio muda munajenga nchi pamoja. Unadhani rasilimali zetu hasa madini ambayo yanapatikana katika eneo hii ndio inasababisha haya malumbano? Mwensha mkuru yashongera mubaza ati mbega bibaza yuko ubu butunzi kamere canke buno butunzi bwo mu butaka ibintu nk'ibintu by'inzahabu, ibintu cyane cyane kamvuga inzahabu ntumuza guca mutahura mwumva yuko ndikavuga aya mabuye y'agaciro muri rusangi, kiasi kwamba wengine wanaona kuna kundi ndogo linakula na wengine hawakuli. Ati bibaza ko ivyo bariko yateza ikibazo ku buryo bamwe babona yuko hariho umugwi akagwi kamwe ariko karagira ico karonka abandi atacho bariko bararonka. Tuna natural resources nyingi hapa kwenye region. Ati dufise ubutunzi bwinshi bwo mu butaka hano. Ati simbona impamvu runaka yotuma dushwana atacho dupfa. Ati je sinezerewe kubona abantu bashaka kubandanya intambara mu gihe dufise ubutunzi bwo dufasha kwiteza imbere. Atari we mu gihe hari umugwi umwe ushaka yuko ari bo bashaka kuba bene gihugu gusa kugira ngo intambara ibandanye,
aha ni ikiganiro cyahereye urumva yuko hari ibintu byinshi bagiye bayaga. Nizera yuko watahuye ibigiye bitandukanye. Sinzi Igiswahili cyane ko sinanakivukiyemo, ariko nagerageje uko ndabitahura. Ndizera yuko rashoboye kuba utahura neza na neza ubutumwa bwabaye butangwa na nyine cyubahiro His Excellency General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ndetse wagiye wumva ibigiye bitandukanye. Urumva yuko harimo ibintu byo kuba bagenda baranyinyana ukuntu nawe urabyumva. So nizera yuko watahuye neza ibyavuzwe, maze ushobore kugenda usangiza icyo n'abagenzi n'abashobore kuba bumva ubutumwa bwashoboye kuba butangwa n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Wibuke kandi rero gusangiza icyo n'abagenzi, ukande subscribe, unasigaye cyumvira cyane muri comment bivanye n'ubutumwa amaze kuba wumva. Ibisigaye dukomeze kubana muri rusangi, dukomeze kugenda dushikirana mu biduteza imbere, twirinde byose bishobora kugenda birutandukanya. Mwakoze cyane, twa Fulgence Mika, Imana ikomeze